nubwa bavuga ati nimba ari amakosa nimba ari vyiza yabari inyuma yabo ano majambo y'Usoni urayishije imeze gute inyuma yuko Florentino Perez yavuze amajambo yishakira aravuga ibitandukanye ariko no munsi witwaye no rapport yaje kuba kuri inkonzi wishitse aravuga ngo twebwe nka Barcelona dushigikiye ivyo witwa Javier Tebas ariko arakora muri La Liga kugeza muri kano kanya novuga ati ibintu bikora koreka muri La Liga ndetse no mu Real Madrid je no bihishusho canke no bishusha nk'umwana w'umuhererezi Real Madrid bugi ibintu ukunikiritwara muri make sinzi kuba ko ikiririza ukunikiritwara igomba kwifata nk'umwana w'umuhererezi uti kubera iki nivyo sinovuga ati ubuhagarikizi bwose buhagarikira umugwa Real Madrid yuko udasanga ko ari imwe ari ingingo zimwe bafata ugasanga zirarenganya umugwa Real Madrid nivyo bibaho ariko se Real Madrid gusa ziyerche zirakina ugasanga zirarenganywa Osasuna zirakina ugasanga ari inkino zimwe zirenganywa Celta Vigo zirakina ugasanga ari inkino zimwe zirenganywa ndetse na FC Barcelona ziri Real Madrid ariko nta niturumva bigira bitwarira canke bidoga nkuko twumva Real Madrid kiridoga Real Madrid n'umugwi kenshi na cyane bivyutse ubu aho kanatsinda niyo nateye ndanabivuga ko umunsi wa ngora umunsi wa gatatu ridiku unabimbaza warurongo ikiganiro ndavyibuka umunsi ubaza ikibazo kijanye na Real Madrid je ndavuga ati uno mugwa Real Madrid na cyane zino nguvu zo kuja muri dossier ya Negreira zivuye ku kuntu ahubwo FC Barcelona yatandukanye n'uno mugwi kubijanye n'ivyo gutegura ya competition ya Super Coupe kuko kuva kare Javete barakubindi ati mbese Real Madrid kwitaza ngo duhagurukire ino dossier ya FC Barcelona yugu ha igiturire ubuhagarikize kugira ngo babushigikire ko tutayibona Real Madrid ukumva Real Madrid uno muyobozi ndavuga Florentino Perez nta cyakara bivuga ko ari ihore uko bafitari akaro bahuriyeko ariko no munsi byamaze kugaragara ko FC Barcelona yavuyemo muri iyo deal yo gutegura iyo higanwa rya Super Coupe Real Madrid tunumvise ko idugije umutwe wo kuza kureklama ibijanye na Negreira buri gato penalty baratwivye wana kuri penalty yari guhabwa Rodrigo yari penalty yari guhabwa Vinicius Junior ngo twacabona ko Negreira ikidukorako ukumva ko ikintu cyane Negreira hakuno kiguma kigaruka rero Javier Tebas ava yuko ibintu bya Negreira bivyuka mu mugwa Real Madrid yari dogiye cyane Real Madrid kunitakira bashigikira mu byo kuburanya mu FC Barcelona bijanye na Negreira ukumva ko Real Madrid tarikira bijamwo ariko mu nyuma kandi Real Madrid tukumva ngo bakina finale ya Super Coupe yari doge ujya muhagarikize ngo atujye muhagarikize tumugomba numwe muhagarikize badufata nabi cyane bama bari contre na Real Madrid ukumva ngo rukino kanaka yaratwivye TV ya Real Madrid gahaguruka ikavuga igatera uruhagarara runini cyane Madrid akahabura uruhagarara gumuhagarize ko batamwishime mbe bikanavugwa ngo ko Real Madrid idashobora gukina urwo rukino ngwiza kurusiba je ndavuga ikintu kimwe kivuga giti hamwe Real Madrid yora mukisivye urukino hama La Liga ntifata ingingo bizo bigaragaye kumbere bwa bundi na La Liga niyo mugwa Real Madrid ati nyuma yabo ari Real Madrid ni itegura La Liga ahubwo pana ngwira nyuma yabo Real Madrid ni itegura La Liga kuko biratangaje kumva ko Real Madrid yovuga ati muhagaze ntumugomba bakaca bamukuraho biratangaje kumva ko Real Madrid yovuga ati nguyiruje ngo ntiyariyo bakayifuta ngwijone ntiyariyo bakayifuta ariko yindi migwi yose igenda kurekama bijanye n'amakarata atanu umugwi numwe tumva muri La Liga wafutiwe ikarata uretse umugwa Real Madrid ngaca numva Real Madrid guhagurutse ivuga ati muhagaze ntumukeneye tukumva baramufuse baramukuye ko camana ati bwa mundire bya bintu by'ubukorane twigize kumva mu myaka yahera bishingiye mu migwi ya FC Barcelona Real Madrid birasubiye kugaruka no shenda bitahura rero no musire nibaza yuko Javier Tebas uretse yuko yigeze kuba navuga yuko umugwi afana Real Madrid agerageza kugwanya kumva ko buri kimwe cyose Real Madrid isavye ko gikorera kuko byoca bitanga shusho mbi no gutangana image mbi rero nizera yuko uno mugwi wa Real Madrid kuza bakavuga ngo twebwe yamara ngo tuko turibwa n'uburongozi bwa La Liga nivyo bimwe yashaka kuvuga usanga nivyo ariko ukuntu reba ko barabirikirama buri gihe ukumva Real Madrid ubuhagarikizi ngo twimwe penalty nta rukino Real Madrid tidoga yaba yatsinze yaba yatsinzwe ibi nimwe bigaragaza ko batishimiye kwanza ubwambe na mbere uburongozi bwa Javier Tebas bifuza ko Javier Tebas yohava ubwambe na mbere hama ikindi naco kucavuzwe nuno John Laporta ati jemba numva ko noshigikira Javier Tebas gusumba ko noshigikira ko hozonde muyobozi kuko Real Madrid no munsi buri kimwe cyose gitegurwa na La Liga buri kimwe cyose gitegurwa n'uburongozi bwa La Liga iragipinga bivuze gute rero hari ibindi Real Madrid bo ubwabo bifuza ko vyoba batako bararonka mu burongozi bwa La Liga rero ivyo bifuza ko vyoba kumbure vyoza ku affect umugwi wa FC Barcelona na cyane kumbure rero biha inguvu uno John Laporta kuvuga ati je nifuza cyane Javier Tebas gusumba ko hoza undi kuko haje undi muyobozi wa La Liga Real Madrid yishimye ngo niyo tugomba seki ibintu akora
ntivyorohereza umugwa FC Barcelona kanatsinda urumva ko ari n'abakeba ukumva ngo FC Barcelona kenshi yishitse mu kibanza ca mbere hageje yo ahumva ko FC Barcelona yafashe ikibanza ca mbere haravyusa amadosiye ya Negreira FC Barcelona ikiragenda neza ukumva Real Madrid rero mu kwidefanda yuko urukino rwabaye rubi kugira ngo bigaho vyafiriye kugira ngo bashobore gutanga umusaruro mwiza ahubwo birukira kumva tubuhagarikizi bwari bubi uburongozi bwa Liga ni bubi rero ubundi Javier Basi Houston yaravuze amajambo aravuga ati Real Madrid hakanya bariko bigira inzira yakarengana ati biyumvira ko iyo badahawe penalty impamvu abari Negreira nubundi rero ivyo rose rero ni FC Barcelona biraba ikavuga ati twokwemera akazi ubundi uburongozi Real Madrid yishimiye ivyo vyishimo vya Real Madrid bishobora ku affecta twebwe umugwa FC Barcelona rero uko kuntu Real Madrid yamihaguruka ukumva ngo twimwe penalty ngo twacabana ko Negreira kidukorako ivyo byose nibintu je kubganje mbona nkaho mengo ni Real Madrid bako biga gukubita Madebi navuze ikintu ca Madebi kenshi abakina mabiye bacha bimenya uko mukina muri abantu batatu wowe mugashaka kugema ibiri imwe rijya ukarigema ikaca rigongera ikabandanya ikagema nirindi ubu wisha inyoni zibiri kwibuye rimwe Real Madrid yifuza kwisha inyoni zibiri mwibuye rimwe ikivuga ati gutsindwa kwabo nubuhagarikizi bubi bwa nuburongozi bubi bwa La Liga bigeresweko yego na Negreira igituri FC Barcelona yatanze bikibakora kurumva bagomba kwicara Liga bahindura uburongozi bwa La Liga bongere bagirize na FC Barcelona uburongozi ibijanye na Negreira kugira ngo FC Barcelona ifatirwe ibihano Robert dossier Juan Laporta Florentino Perez Javier Basi iraza kwirangirira hehe ko tubona ko mengo umuriro watse hagati y'abagabashe kuri batatu je mbona ibi bintu birengeye kino kwitsubukeba birengeye ubukeba migwigira kuri biri FC Barcelona na Real Madrid kuko byikuba biri anti football kuko mbona vyavuye mu rugero rwa football byagikuba biri politique uti kuberiki iyo umuntu ufite rivalite mu buryo bwa donc ubukeba mu mupira maguru hari ibintu mutashaka kuba muvugira hejuru siko barakubwira ngo mu mategeko iyo icyaha kitara fata umuntu acyagirizwa icyo cyane kiba ari cyakuriwe yego ahubwo wowe ubandanya uvuga ko ari icyaha kuri we bagusaba cyuti ibimenyetso mbega uno mugabo wa Real Madrid bita Florentino Perez ari ndiki gutwara ibimenyetso muri FIFA kugira ngo bafatire ibihano ikipe FC Barcelona ko navuga ngo vyavuye ku kwita football rugibiye muri politique kuko nimba Madrid wifuza ko Barcelona boyimana mu cyaro ca kabiri mbega ni ihe nyunguza kunguka nka ikipe ya Real Madrid mbega wifuza kubana ukina La Liga wenyene nka ikipe ikomeye kugira ngo twabye bikombe atari rivalite ufise cyangwa wifuza ekipe mugira rivalite kugira ngo muryoshe champion ngo bita Florentino Perez ni mwe cyane amavuga ngo yashaje yagiye abwiza gutanga imihogongoro umugwi wa Madrid byamunaniye ikibazo afise nk'umukuru w'umugwi wa Madrid cyamaze gutandukira n'abakinyi babo mu mitwe maze kuba bapararangana siko Perez araca kuri mikro akavuga ngo Barcelona ni yituma twiba siko hari kibazo kirateza ngo hari affaire Negreira zikoze tuma ngo bamahagarikiza batitwara neza bigatuma ino umugwi wacu Madrid unatakaza siko ngo Barcelona gatsingo bakayigamira naravuze ikintu kimwe ubuherukana avuga ngo mbega buri wese waravye umupira we watanga kuri Barcelona 2005 2003 2004 2002 kuduga 2006 2008 gushika 2015 mbega gushika 2018 mbega Barcelona yari mbi mbega rano ubona ko muri Liga Barca bayibira Madrid bakayiba cyinshi kibazo nibaza aho hantu cyane ndigeze mbona nararavye umupira ndaba Madrid nda Barcelona nta gihe na kimwe muhagarikizi yo kwa mayera de mu kibuga birumvikana harama action aba kuri Madrid bakayiba ega n'abantu siko hari nama action bakwa Barcelona bakayiba ibigaragara no n'urukino ruheruka barabivye penalty Madrid biragaragara ko ari penalty babivye of course birumvikana birabaho umupira maguru harama penalty Barcelona bayiba kana ko iyo penalty agaragara ntibayihe iyo penalty siko ariko kubera ko twakoze tubwira ngo kubera ko amatiko ya football avuga ko urukino reka mvuge mu buryo bwira ngo ntaburi neza kubera ko ngo muri sport ni fair play siko nugutsara kwa ibintu bigera kuri bitatu nugutsinda ugutsindwa no kunganya iyo utsinzwe emera ko atsinzwe iyo utsinze emera ko ugererwa ntsinzi ko yitsinze iyo unganije emera ko wanganije mu gihe uri nka equipe nkuru ya nka Madrid umaze kugira ku rugero ko utsindwa ntuwemere ko atsinzwe unganya ntuwemere ko wanganije bimaze gufata nubwo ati yindi shusho ku mugwi Madrid kandi biri kubiva kwande uyu mugabo bita Florentino Perez nawe ubwiwe nubwo ngo imyaka imaze kumubana myinshi 78 ari iki
Jesse 77 hagati y'indwi n'77 kandi barakubwira mu Kirundi burya abantu abatama bakire bari baciye ubwenge barakubwira ngo eko iyo ushaje usubira ibwana niko bimeze siko nicyo cyuma cyangwa ndiminganiki abatama bakira barundi bari bazi kuraba ibintu uno mugabo myaka 78 ageze aho uriye yo kuba concentré no kubaka equipe Madrid ngo ashyize ku bintu bikomeye ariko agwana n'iki akagwana n'itangazamakuru akagwana n'abamenyeshamakuru akagwana n'ibinyamakuru akagwana no gwatsi n'uburongozi bwa La Liga hariya muri Espagne ukibaza mbega Florentino Perez kuwe twakubonye nk'umugabo wari ufite ijambo rikomeye mu mupira w'amaguru siko mugabo wijunje n'ijambo siko mu kubaka equipe Madrid kugira ngo igire equipe ikomeye mu gutwaza bikomeye bitandukanye ni gute wikuye ahantu wisanga muri cya gihe cyo kuvuga ngo ngiye kuba ngwana n'uburongozi bwa La Liga no kugwana no gwatsi n'itangazamakuru siko bino bintu rero ndiko ndabiraba of course nimba Barcelona ntera bikoze reka mvuge mu bwo buryo ko ntavyo nzi ko je nta minsi ntibiragaragara ko yabikoze nimba Barcelona yarabikoze kubera ikiwe Madrid utogwana n'ibikuraba hamategeko kagwana n'indi kikozo cha FC Barcelona hari amakuru nabonye ryari yasohotse yuko n'umugabo bita Sefere unarongoye UEFA n'umugabo arongoye UEFA bita Sefere Alexandre Sefere yagiye kwa agirana ibiganiro n'ubwo arongoye FC Barcelona bicaye Yohane Laporta amwumvisha kuva muri rya mugambi wa Super League siko Barcelona hite fata ingingo yo kuva muri Super League kuko icyatuma ino Super League ikomera yari Barcelona na Real Madrid kuko n'imigino gwati muri football mondial cyangwa mu mupira w'amaguru ku isi ni ifise ingufu zidasanzwe Sefere yegera Florentino n'umugabo bita Yohane Laporta amwumvisha kuva muri Super League kuko Super League bavuga ko yajyari higanwa rije kugabanya ingufu gukura ingufu muri Champions League cyane kandi Champions League rirongowe na Sefere Barcelona Yohane Laporta akuranwa candidature yo muri Super League uno mugabo bita Perez amaze kumva ko mugenzi wamuhemukiye ahita atangwa kurondiriza ibindi byitwazo byo tuma FC Barcelona ihanwa ikava mu cyaro cya Amerika ko mu cyaro cya ako kibazo kibazo gawe wa Perez ubwa nk'umugabo wakuze ukora ibikombe bitandukanye i Madrid ukagira equipe ikomeye gihangange ku isi wifuza rivalite mu mupira w'amaguru cyangwa wifuza intambara je kurangwa nyine ko ndabona kuno mugabo bita Florentino Perez ubwiwe ari karicanga cyane nubwo ngo ariko yibagira ko football ari rivalite football ni competition football ni concurrence equipe kurusha ubwizira gutsinda equipe kurije mu rukinira gutsinda igikenewe ni kifine fair play mbega natsinzwe mu buryo meze gute of course bakwivye egera bijejwe nubwo ati hariho nubwo ngo inama ijejwe kwiye kubahagarikizi siko yegere uriye kujya mu itangazamakuru uko minduru ngo banyivye mbega ni Madrid yibwa yonyene Houston yivuze neza kata musi ndumva Elche yagiye kurega Madrid ngo banyivye ni misi se Elche babarubitira neza oya kwereki numva equipe ya Osasuna yegeye kwitwara ni misi Osasuna bayarubitira neza kwereki twumva ko Madrid ari misi yose ikoma induru ngo batwivye so nubwo twakora ngo rero rimwe rimwe harakuntu twiriza tukiriza nk'abana bakiri bato kandi ari dukuze tukibegera mbega equipe Madrid yo y'ubwabo ukuningana n'uburyo n'uburemere bwayifise President Florentino Perez yabwirizwa kuba n'umugabo ariko ararira buri mwanya avuga ngo banyivye abahagarikizi ntitumushaka aratwiba ntitumukene n'umuhagarikizi je ngo ati ziye ntege nke akaragaragaza nk'umugabo yakoze amateka mu mupira w'amaguru nka Florentino Perez yabwirizwa kuba nahagarara nk'umugabo akuze kuko nkubwiza ukuri niba umaze kuba uri mu president umaze gutwara ibikombe birenga ngo 65 nuko umaze kuba ugera ku rugero rudasanzwe umaze kuba wareka ugira kariyere idasanzwe mu mupira w'amaguru nk'umuperezida so nubwo ngo n'ibyo birego ko bihari Perez nareke kuba yozana inoko icyo kibazo ngakigera ikibazo gikomeye cyotuma ngo Barcelona ngo gikihanwa ko iyo affaire Negreira nimba Barcelona ikoze siri kiratuma nubwo ngo Madrid itakaza nk'itsindwa canke umugakiriza yiba icyo ngiye ko naco nimba iyo affaire Negreira yaba 2018 Negreira so agitwara no kugena ya arbitrage muri La Liga so akitwara yaramaze kubavaho so nubwo ati rero ni bagende begizamine canke barabe ikibazo cyo cyarabaye muri ya myaka nimba koko igihama Barcelona bayihane kitagihama naco n'umugabo wita Florentino Perez nakora kazi kiwe cyane nubwo ati narabigarutse ko na kenshi nabwo abafana ba Madrid banahuri neza abantu umuntu ekarica Madrid sumunyereza gusa n'umugabo wita Florentino Perez ari mu bishi Madrid yari nimugabana ko imyaka iramurega ni myinshi ariko avuga ibintu bisa nkaho
bigiriye ku marangamutima bitagiriye kuri professionalisme kuko ibi ni anti-professionalisme. Rega Robert ntanaguciriye ko ibi bintu iyo Hansi Flick nawe nyene atabihagurukira FC Barcelona nyene vyari kuyifata. Yego. Mbese uribuka ko FC Barcelona bakiye baja mu kibuga bazi ngo ubuhagarikizi ngo bwa mimisi ngo buduhengamira ngo misi kuyiba. Hansi Flick ababwira ati rekana n'ivyo ivyo bizobatuma mutitaho umupira mwitaho ngo nubwo twotsindwa ngo ubuhagarikizi rwaza batwivye. Ega FC Barcelona ico cari kimwe mu bintu catuma bakiye badakina biyemera bafise kwiyemera ko bashobora kubikora. Ega nivyo birangwa i Madrid. No kuri Xavi Hernandez vyarukonye nukagira Xavi Hernandez abakinyi Hansi Flick karifashisha kumuha umusaruro sibo Xavi yarafise akavuga ati ngo aba ntaco bomba karatsinda kubera yuko bari bafise ikintu mu mutwe bumva ati twebwe nibwo twokora gute ntaco twoshobora kubera kubuhagarikizi bwa mabuduhengamira imisi yose kanatsinda bwana Houston ugiye kura kuri Xavi Hernandez abakinyi yagiye kubarongo bari meza gusumba abasona Hansi Flick neza cyane turibuka bagenda kuzana umukinyi nka Frankes muri equipe ya AC Milan yareranze umwaka pero me Serie A pero Meriko Bamiyanga n'umukinyi mwiza abakinyi beza ariko uranyumva ariko kumva ngo FC Barcelona ibura kakano ko gukora vyiza yitange kubera ko bazi ko ni twakina uko twokina kose ubuhagarikiza rukuntu uduhengamira rero je Hansi Flick mu bintu yakosoye mu FC Barcelona cyambere cyabaye ico warabona neza gishika mu misi ya mbere ba Pedri ba Yamari bakora igikosa kumva ukabona hakuno bagiye kwiruka kumuhagarikizi akababwira ati hagarare rekana n'ivyo kina umupira yego reko urumva uno musi ntibahagaze neza rero no musi bakinyi ba Real Madrid bumva ati umuyobozi nawe yaradushigikiye no gutsindwa kwacu si twebwe nubuhagarikizi bwa La Liga butuma tuko turatsindwa revyo rero ntibizoshira intege mu bakinyi no musi Vinicius Junior aratera ikorosi ukabona aratembagaye muri surface de réparation acaserebura ati ma penalty nga aserebura atarumva ni firimbi uzona araserebura ukabona iki rero hari ibintu bamaze kwishira mu mutwe ndetse no kwizerera ama penalty cyane gusumba kuko barazi ati nani nzi yatwotsinda amatari penalty kubera yuko ubuhagarikizi bari singa ibintu by'ubuhagarikizi rero ibi bintu rero Florentino Perez ari muri bamwe bishe nuno mugwara ya Madrid mwe nimwe mwavuze neza ryari Ridike yavuze ati ngo yashaje ishaje nibagwe nuko